shaho nishinze kuryama none bwancanye nari navuze ko nzozinduka mbaye ndakuzanira umupanga isuka rero ngo maze kuyitora uyizanira nde wewe genda kubuye ku munsi w'isoko ko nzoja kurima yewe utirere ko bariya yuko ku munsi w'isoko nshobora kurya nkeneye kuza gutembera nkabonana n'abandi reka none je ku isoko nagutumye yiki ndagutumye ngo uje kunsumira yibiki reka nkeneye kuza gutembera aho abandi bari gutembera ukawugiye kwikorera imizigo ubivuge none udandaza yibiki wewe mw'isoko udandaza yibiki udandaza yibiki none uravyo ndandaza nibure kuza kurima ngo ndandaza yibiki ivyo nivyo mbaza ngende kunabira ku isuka ya jenyene nawe uri gukeza isoko noneho uramfata amaguru uramfata amaguru reka ngende nta ngorane murarondera umukozi nzomuhemba wahembwa na wewe umaze kumpembera bangahe baza kumfasha kurima iyo soko yawe ugira imana uzuriye yibikwiye bizokumaza n'indwi urarima nutari mushaka ureke sindakubwiye yuko uzorondera umukozi umugore araho iyo atagenda runtambitse ko ndetse uja ku isoko ngo ngiye kurima nivyo arabaraza kwinziza bigirima sa besha iyo nzu yifashe wewe bagiye ugombuje utiya ngomba nje ndacitegura vrema ko cyane babagore murarenze aho uriko iraba nivyo vyirori uhavukererwa niyuje n'ibintu uza kurondera uhavu usanga mu isoko babimaze ngo nukwiraba ya ndabisangaho n'ukuri none je ko namaze kugushima aya abandi bantu wiraba witeze mpava muza gushima ya ntawe dushima nta wundi jewe niteze atari wewe muga gusa ngiye nipesuye meze neza baravuga ati byani mukanaka ataramufashe neza urabizi yuko ari kuva kera none taba ungira neza none mba nigira neza munabikuye nese ubimpa oya hewe ahubwo sa bashajya hajya ujya mwaba twogurira ya vyangaha hajya n'imiburiburi nk'iby'ibihumbi 15 canke 17 oya je muga ndibaza bya 15 vyohamara akibaza da 15 bitahamaze nagashaka tutibana nawe urazi yuko twunze rimwe tuvuga rumwe ata bintu by'ubusuma reka ndakwereke naho uzimje je naze bya 15 ahubwo ucunyaruka ntwaba usanga babimaze oya ntababimarega hacari ntuzi ko bigura beshi haracari kare canke ndagwe n'igihumbi hari gihe woca nk'ahantu hari impeke ndazi ko nawe rukinyota ndikinyota kwera urabizi ukumva unyotewe ukanicupa ahubwo nyaruka ntwaba usanga babimaze kuko atari umufuko wasohoye oya ntavyo bamara ahubwo ngo mangende kubika kino kiyo ce nsohoro rya mufuko ngenge ntuzi ko bigura beshi oya nta na kimwe naje ngoma ntinja hahandi mukanya naje ntagenda ndazi tuza guhurira ngaha yego yoya nyaruka ntusange oyo kandi urabe vyiza bimeze neza nyine binini kose bikwira sawa na uracunyaruka ni wagenda hajya ahantu naje tuca duhurira hanyene sawa
kandi burya ahantu siko hanini rwose yaba yahafasha aha mbere haba haraheze mugabo ntacyo ko yanyemereye umukozi ari hamwe uwo mukozi yoza nawe nyine akaza akahafasha ndibaza hahohera nawe naho haryoshe gute Gole. Nzanira inzoga ngaho. Primus, je urabona nwa Primus. Nakira ngo warahinduye. Izo Primus nizo batagira amahera. Reka mbanje gucagura keza kabonerana Uko ndaziwe ko ukunda gashasha kandi kameze neza. Agasa nawe. Nkawe yiwe. None icara ngaho buranyagisha niho ndonka kandi akamurara. Abandi bariko baranonera hariya Yeah, hirya. Canzanye. Guma ngaha sha. Oya. Angiye kurondera abandi bakiriya bariko barampamagara. Uko ni kumeze. Oya. Opima. Ewe. Karibu. uri kuki ngaho Ndiko ndakamira. reka nanje nze ukamitse Karibu. eko sitane n'ukuri amahoro gamuta Amahoro. Amahoro. Amahoro mbega hutanyegera. oya ndakwegera nukunyene Ni impore none. yego n'ukuri Warugiye. aha nubona mfise agafuko Icara ha ibanza wicare. Ewe. uti ngiye ngiye mw'isoko ntubona ko mfise umufuko ngiye kugura ibiraya vy'imbuto n'ukuri vyo gutera Reka manzi ndagutumire kw'icupa. woba ukoze n'ukuri Gore. nawe Goreti. urazizindukira Zana icupa ngaho. nanyarutse kugira simpave sanga nyene babimaze kw'isoko Oya urazi ntakugura barabihuta ibiraya vy'imbuto. umenga arazi ako mfata akamusiteri kweri ntuku gafata Nimwakanira kandi Murakoze. mugiye kwakira abandi bantu bari hariya. Uti warugiye kugura ibiraya vy'imbuto. nako gafutse ngwiki Urumva rero. Wowe ntiwokwiriye uraja mu isoko. Oya, imbuto z'ibiraya ndazifise. Ndaza kuzigura. Ndaziguha ku buntu. ntugurisha rero Oya, ivyo biraya nka wowe nukugurisha ko. aha neza wompa imbuto nuko nimba ari za madamu azotera hanyuma ntazokwiyumvira ibindi bintu Ushima ndaziguha. Umugore ntari muhira yagiye kurima. mbabasha ko wabuze kubimbwira ko mubwongoshwe aba bantu muzi ko abantu bibaraguza ko wabimbwiye gose ntazova babimubwira agashaka ko bazimpaye Abo bari mu vyabo nari kutiri mu vyacu. canke ntibabivuga n'akazi kabo Barazotanga kwabo. reka umuntu asome rero tugende Nta kibazo. isome na Imbere mbanze ubanze kuzimba umugore ataraza. none umucuruza Goreti. Ndaza kugaruka turamuzindi. Natwebwe ntikwari bwahaze. mpaye imbuto iyo wumva naje ari nayo ngiye kugura Ayo mahera. Nagira ngo bikunda kuza. wesha Yone nakubwiriye tugende hakiri kare. oya niko wangotesheje utuyogaga ntuzewe None twari kubona. hariho turashitse none gasha kumenga nihugaye umugore Nigenda nena segenda hiyugari.
Nagasha umwamwe twasangaho umugore wawe mu nzu. Twamuyobotse twamuhumukiye kurima. Ubwo nushaka ko nkubitagaje. Oya. Ndakubwiye ko rwamugiye injira. Yego nta. Akankubita nawe. Oya nta uri hano. kandi burya bwa bundi amasaha ava ndengera yanyemereye umukozi sindaza kumurarika sindamuronderera impembo nzomuhemba oya nukuri habe nje kumubaza numve ko azoza nuko atazoza ndari ndabimenye Sinakubwiye erega sije nyene ndaguye amana nsubiye kwikorera. Oya reka ndavyitwaze. Wewe ugenda utere ni wakerereza nzoheza nkongere. Yego nta kibazo. Wewe uzombara ko wakerereza. Basha kwimana yamaye tukamenyana. Nzopfa njya. None ya mwisoko ho wari kuronka ibingana gute? Oya kumenya nari mfise. Oya sinabironka nukuri. Yemwe hanyuma hasi uze kunyongera n'akandi. Yo nta kibazo. Ewe shaka twamenyanye. Yopfa nimonyera. ubu munsi ho yanyarutse canke kuri ubu yahevye kuja mw'isoko canke ngiye karyamye muta mbega yehe vyabira vyanje nakapfa mbega nza kuba uwandegama mbega uwo mugesera yagiye kunyinjirira muri ino nzuka yemwe ninde jewe nagiye gukora yabitunganya uwo muntu yagiye mu nzu akanyiba ibi biraya kandi nabonye ibindi ko bitunganye ibyo n'ibindi mbega turashobora gushira imbere y'umuryango aho umuntu yinjiriye. Kari wewe wanasize ngaha iyi mbegete uyivuga kwiki bya biraya vye none ujyanije nabitwaye nta basoma bo babaje kuvyiga. Ewe biraya byanje urambabaje mugabo ibi nimbonye bikwiye none uwo muntu gemwe yarwebereye muri ino nzu agashima ibi biraya byanje byonyene ibindi bikaba bitunganye uwo muntu nindegaye waciye mu canzu iyo badutwara byose hoho ntiwohevye birakuryoheye rero yandyohoye ibiraya nivyo uri kuraririra none uri kuribaza hamwe twagazagura turima dati uwo munsi hoho wari wasibye ku isoko tuzohatera iki ko badutwaye imbuto umve imihimbiri izokwamaho imbuto twari tuyifitiye hakusuma imbuto uwo tumusumi tuza kurya none rero data w'umukondo iyo bantu hari izo mpene zanje ziriko zirabira niho nari kurira nayo ubwo buraya yego mama Imana yarano ngonze kugura ibiraya ndabiro ndashitse aha ni muhira muntu wanje mutama wanje ibiraya ndabizaye nabiguze mutama odi karibu yo Imana yarano mwiriwe mutama wanje mwiriwe tugwane mu nda basha wewe urakomeye uri umusazi uriri aha mutama ndashaka kugutanga gutaha jewe aha mutama mwiriwe mbega aha mwiriwe wewe waborejwe n'iki ko
ko mbona ibiraya nagutumye wabiguze Yego nari kuvuga nti nabiguze. iyo utabizana nagira nti ni ya mahera wayi Nukuri kuzima nkarya amahera Wewe yawe. byagenze gute kugira ubare kuko? Kizire. akosa kamaramaza kuborerwa gukira umuntu w'umuko wanje wahuye nazo wanyu mutama ariko aranwa Wapfa kuri kuce ngaho. ngo mwananje nisinonwa na urenga reka kunyisha amajambo wagwa kuri kuje mu nzu reka kunyisha amajambo ego mutama wanje Yosiba. ndakumvura koze kunde tero uri byo biraya reka kugwa ko ego wa mutama muntu wanje turabisubiramo ego mutama wanje ngo tugende ugara twigire gusa mwebwe yemwe mwebwe sabye ntatwo ngaho bwa mbere nkubona ngaha n'amahoro amahoro mahoro neza Amahoro. mahoro amahoro mahoro amahoro mugenzwa n'amahoro nukuri ntarinje kubaramutse rega umuntu yama yatembeye emwe Mm, oya nivyo mm. ariko rero narinje kubasaba agacanwa k'itabi ujya uranywa itabi yego po muhora ndagatumura noneho nta mucanwa nifite sindacana oya nukuri sindacana ewe nawe ntiwobura n'ikibiriti nawe ikibiriti camperanye ejo naragiye aho ndatumagura ubu ngoma mpave nza kukirondera ngo yarabarabasha none ko nashimye kuza hano reka kungora ntuze weya je ndakubwiye ko atamucanwa ngira yego n'ikibiriti naco caramperanye nibaza ko atangorane kirugenda urahusaba imbere imihana iruzuye ewe sa mbere narinje no kukubaza ko norara ngaha nogaruka ku mugoroba kandi bwabo ndi ntumaramara nta n'isoni ubwira subiramwo numve ntinashaka kuza kugaruka ku mugoroba ipfu bwabo ndi waraneye umutima no waruje wigenza ngo uje kurondera ngo imicanwa y'itabi nico cari kikuzanye none ngaho uze kuntuka usunje ubwiza abandi rero ipfu bwabo ndi warapfuye umutima ubwo uri no mushaha wewe kwari ukugusanga wasanze ntagira ikinsanga ishimire hiyo none ubaye mwiza kurusha abandi none ubona ntari mwiza waruje kundondera kwiki urakagorwa murabona kunyankiye nzogukorera ikibi kibishe sindakubesha wewe niwe wandemye kuzankorera ikibi bwabo nico cari kikuzanye ipfu nahora numva bakuvuga sinenda kuzi ubuho ndakubonye kibi kibishe niwe wandemye nturi imana Uri wanyotewe. uragize icumbara Ejo narakuronde. Ndabaza abagenzi bose barampakanira. reka share yo akazi kari kambanye kazi burya natashe bwije nahajya twaradukunda kunywera nkabivuga ngo narahaciye Urazi iryo cupa unyoye. Iyo tubona neza. eh Wari kunywa iryo ryonyene. reka share n'ubu uragize icumbara nari mu kwaka nakubesha iye Aho rero uracona kurondera. ngire ningoga aho bunyongere Ntaco turabiraba ni waheza. Uracona kurondera. Je nagira ndakubwire ko buca nta. ucuduka Buca nduka. Nategeza kuduga umunsi. Ejo ndakubona. Mba nagiye. Ndiyumvira nti je sinogenda tutabonanye nireka nsibe nzoce ngende. None rero ubuca ngende. ndamwe ndi umugenzi ndakwemye Yego hasi. ko wanyigore ukavuga uti maka tubona ubu rero ndatomboye tuca tugenda tuja hasi nje ndakwitumira Yego no ndazi naho byo bari ibihumbi amajana ariko ushobora kubishikanira shikana neza none ibyo wawe si ibyo wanje ahubwo reka some unyongera akasi soma ndakongera usenze kuko nanje nibona ko ntashe ninagaruka nawe urabona usigaye ku kuntu ni uzoheza ukampa nanje icupa mvuye ruguru none ingorane ziri sibyo nyene bene tuzohemukiranira bazi oya soma kabisa mahoro nyera mbega ntundamutsa pfumungwa no munda ho aho ndakugwa munda wewe ndakugwa munda nkana none uvyankiri mbega wewe rasaka uvyankiri ubwo wewe barakuntumye n'ikindi kintu ndondera bakuntumye kwiki none sinagukeneye ivyo ni bimwe uhora ungirira none nkome nduruga ntuze bakunkize wewe uri nakome ndakubwiye ngo ndamutse utanga isa bwaho Eh? isa
nimba barakuvumye rero kandi bwo wewe ntuba ahubwo ngira wewe waravumye itu nawe urakomeye wewe kuri no murango we nta n'isoni umuntu yari umuntu n'umugwayi jewe umengo jewe ico namuririye jewe nico ntazi ubwo bagazamo abantu urumogi sinamenya jewe ico namuririye mupfuye ikigamufaha iki kigantuze jebo mbonye ngo we ngo hagara mbona nakumeneje ibaze ntuze umengo baramuntumye aho duhuriye hose umengo ni nkoko nakagomba ico mpiga ko jewe sindakimenya andura sha waruhuye n'umusazi arasara ngo ni yewe ubwo arakomeye ijya mu wundi yabakomeye abameze uko yewe andura ngenda gufashe mbere andura ntabagaruka reka agiye ajyambariye kumbugita iyo ntaba hafi niho nakwari kuko ahubwo urakoze ikuri mugabo gama usigurenganye koya ntuzoza uravuga ibyo ubonye n'akamaramazi wep nakamuna hu kamuna nuko hoji yo ndaguherekeza mbona ko yo gusanga aho Rwanda hapakurikana gose niri uzaha kandi rero niri kwenda kicho reka ndabirondere kandi kabudesi kabude Za. niho muri yego ha ndatomboye noturi mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe yo ubu munsi bari niriwe ngaha rero nsa nk'aho aricyo nagiye gukora none kutetse bwinyi oya haracari kare wiriwe ngaho uteka ya masaha yego ntugira ngo burira jewe nkubwiza ukuri jewe indya z'aya masaha Eh. umenga zonanira kurya je niriwe muhira hoho nk'aya mango mba ndiko ndashira kw'inkozo yemwe jewe naho haba mu mataha y'inka kuri je ntabishirako kandi nkaranda biri Ha! abandi murarinda yego oya mbere no gutera amababi birimwo naho hanyuma mwiza nari nje kugukomerera amashingo ntabaza kunyundarira namwege kamwigenza muri byinshi no kuri kwimana nukwigenza no kuri mutigenza muri byinshi ariko wewe wobura umunyu mukama ariko wokwigenza ku muntu ugashaka No. gushika aho uza kumusaba ha wewe wobura umunyu uvugisha ukuri habaye nuko utazi amagorwa ngo wesha uze ariko umugabo wawe yirirwa aranywa akirirwa aranywesha abandi akirirwa abagore akurakuranya asubiraga ntuze si amafaranga afise narayobura umunyakuza reka share kamenya uko abariwe ariko kakabudesi nukuri wewe woja gusaba umunyu udafise ingorane oya mbere nukuri birateye n'isoni birateye n'isoni mugabo wose ejo bundi yarahatswe ndakubwire ntakubesha aho hari sinzi iyo nkuru ko wayimenye aho hari ryari hirya y'ejo byagenze gute wa mugore ngenda kumanura muzi mubona bahura avuye kwisoromera bahurira mu murombero aho caja karacakira Yo. acakiye ngo hinge ndatanirwa ngo bigwane mu ndi umugore ati uragatatanguye mu nda kandi twahora tuburamukanya ndaranka kumubisa agomba catsinda juguru erega gushika naho amufatira amumenesha utuntu yari yikoreye ibintu yaravuye gusoroma aramumenesha erega mukama ndi sinzi umuntu yahagaze hakurya rero aramubona amonye camutera kama ati byo ndiro nibiki ngwemwe ngo ahubwo ngo ubu n'umusazi kimaramaye erega capudurutse kigenda kiravuga ngo mbega wibaza ko ari wowe uri mwiza ngo kurusha abandi bose ya mugabo wawe ntakomeye yarasaze uryasha uwo mugabo nyambara ibintu bamukama uraheba umusambire aragwaye nzoja kumuvuza kwande gasha uramusambire aragwaye gasha amagorwa nteye umusarabasha nikoreye kubera imana zamuramfasha gasha bije washaje w'amagorwa ngo wese umusaraba nikoreye oya mbere wewe oya kuri kwimana sinzi ko akivayo mugabo kwakunye nabinje kubasaba koko bigenda gute ntako ndi bukugire yego urumva naho nobaza kuguha urabona jewe sindawuronka Eh. iramaze sigese zinkono kuziko kandi rukaga kurondera uraza gusimba yego yego ewesha naye ahandi basha ntari n'ijambo usubira kuvuga umbwiye amajambo yerekeye urya mugabo oya ye nukuri ahubwo
asigaye ateza isoni abandi bagabo turasubira Yego. uranjongoroye uraheze kugaruka yego me Eh. nta buke noshobora kugira unyemereye oya ye yego erega ndabonekewe mukama w'ikigongo yewe n'ubuhinga bwa none bwaraje zana ndabakira ubwo ni wewe hamwe mudaterefona ngo mumbwire yuko buca muzi mahoro ni wewe yego hamwe mudaterefona ngo mumbwire ko buca muzi zana ndabakira umuntu yarinda gutelefona kandi oya uzi ko uza ntutelefone nari ngiye kurondera kumbati ndarira yego eh asha ngiye kurondera kumbati ndarira eh none ndabona nawe ntiyabuze n'agacero ujunzani isuka subiza mu nzu yego ego shika none shika oya nakubwiye ni n'isuka subiza mu nzu ahubwo jana ivyo jewe ndafise ubutumwa umugenzi yandungikanye hanyuma mbanze ndabusimbane ukobiranega ntuze wigenda udashitse ndaza gushika ndaza gushika banze ureke ndabusimbane kuko hari ibintu vyoba birimo vyankenerwa mbanje gusimba uraza kunsanga ku kabare kwa mugigi yaka oya nukuri sinza niwashaka kuranzanira ngo mbabaze ndondere none ko atacu nari bwakore ndasimvye sindakwibagira ego di ego vraiment Ruta. Saya. Mwaje. Ni wewe. Mahoro cyane. Uraho. Ni sawa nukuri. Yego. Abandi. Yambuga wamya. Ti mahoro. Aya, ndangira papa. Ibyinyoya. Ariko nawe. Ngwita byatonze umurongo ntiwora. Bite none. Ni sawa. Ubundi nawe asigaye he? Nana abagabo barahera mu bindi ari wose. Nagira mwaje nanye reka hemwe. Yego, nari imbere ngiye hiyo kwivuri. Yego. Yo, umwana aragwaye. Oya, tugiye ku rucanco. Hanyuma, ninje kuraba wewe. Oya. Yego. Muko ndasubira inyuma ari kwa muganga wumva byogenda gute? Oya, ni wiri kurasubira inyuma. Oya. Umugabo yandungikanye keke. Niryo narinda kuzani. Gege kero twasoma tugende. Yagutebeje. Akira n'amafaranga yandungikanye. Yego nukuri ndabona. Eheraba. Ibi ni 10. Yego. Ibi ni 15. Nukuri kuzima. 20. 25. 30. Subira mubwire. Haturakenuye. None subirayo nawe nturozeti mwibonanira amaso muyandi berushima jewe ngira nje nsubira inyuma kuko nico cari kinza nukuri urakoze nukuri yewe nawe wenyene ndobishinda guhanda gute ego nukuri Yego. Ni wewe. Yego ni jewe. Kama wanje. Mahoro. Mahoro neza. Mahoro. Uraho. Yego ndiho ndi kweli. Yego ndabona. Yego kweli. Na mahoro nawe. Na mahoro nukuri. Ndabibona kweli namwebwe kumenga ntimwidoga. Oya. Hanyuma none. Waruje kuraba bya bindi. Numva ko warusanzwe ubizi. Neka shano biyobegwa. Ahasha. Nukuri nivyo byari binzanye. Yego nukuri. Ugize n'Imana ni hari. Aho ndatomboye. Yewe. Wawe ndari karakurondera. Ninde? Ngurabe. Kumbure yaravyibagiye nivyo Ewe twavugaye. wakwibagira uramubarirwa. Nagenda kwaza ngo nihinde. Mahoro mu. Mahoro gamuko. Mahoro. Mahoro. Yaraje kutuba twadufaranga.
ubwo twari twavuganye yuko uzi uno munsi gutora amafaranga kuno munsi niko mwari mwambwiye kaone ndaburibagira rero we ujya munsi honyene wavuga ko agenda yatahanye uce mubwire uwo munsi ko ari aza kuyatora nta mafaranga noneho mfise wowe muko yego warankoreye ndabizi yego amafaranga yawe rero ntayo mfise kandi se nakubwiye kuza uno munsi none gantuze nugasubira tahuko oya ko atayufise mwumva neza umuntu ababwiye ati ngiye kurondera mumenye ko agiye kurondera oya nawe none se ndabizi ko wakoze nanje sinzosubira gukora ariko ataye guco nyene none uriko uramushingira impigi aho ntayimushingira sinzi ico yankoreye cashimishije canezereye yamuhe none ko yafise ndataha mugasi nzosubira gukora n'ukuri siwe wanuriye kumurondera nzoca mbanza guhagarika gukora nosubira gukora ntarose yamuhe ntayubuze nuko ntakunteranyeko genda nzokuronderera kandi nije nzokwitumira ko ntuzugaruke ntagutumye oya no gukora sinzosubira gukora nzosubira gukora mu mpamvu urazokwirekera ayo sorora yoyo urayaronka yego nakabaye uravyumva mbega nimwebwe ntimuzi ko amafaranga agoye kurondera none ko mwari mwampaye umunsi nzosa kugaruka ari uko muntu mye urabibonye ayo sorora urayaronka uhera mu gitondo usorora ukiriga urasorora ukarara urasorora mugabo urayo umukozi none ntube wayamuhawe uyafise bwa bundi na vya biraya vyanje ndabikize ko ikibazo sambukira hiyo sanukira hiyo nawe kandi womvugisha meshi ugomba kuntuka no womvugisha meshi ndakuzi ko vyinshi kandi bibi atari ndoto ego genda niyuro yandahazi ubu ivyo maze kukumenya ko ni vyishisha ndagufitiye amabanga meshi uragasomye mahoro amahoro ihunda ni wewe bijewe kone ko ndihereza kamwe erega ndaje uransomya muhungu none gashaka usanze mpejeje reka ntacyo uransomya no kuri iyo sangwa atako wari usigaranye oya soma basi njya niyiriye abandi yego umugenzi ni camara yego reka ndarubasoma jewe nukurihanalishe undagiye yego urakoze cyane ntacyo tuzogumana ntasomeje nyote nanjye nzomukundira umugore ndayahumaguje iki uriryashano rindiye jewe ndakurishije iki washanewe undiye inde ariwe wamariye ivyanje jewe itongo ryanje ryose ryahereye iwawe jewe ivy'iwanje byose wari ufise byose byahereye muri wowe ari wowe uvyuha ibiki ufise urazosuze kuri marima muri irya nzu yanje jewe byose ndabizi gutya mbega wafekewe ry'umukecuru aho ntabijya siko yabona yuko je ndabikwiye mbega aho mbifeke umugabo wawe agufise ngo wibaza ngo afise ikintu wewe mbega urazi ubu twe nurya mushinga ntahe wawe tugiye kugira umugambi tubitwarire indahira kubite mu gahanga mwabivume nagiye nawe umugambi oya kuma ngahanda gusomere ahubwo nagira ni umugambi wogiye ukabwira umugabo wawe ukacugura ikiziriko ukamuzirikako ukazura mugenda naho ugiye hose hanyuma sindamutware n'ahandi hoho nzomurya ndamusubire ibibuza abagi bibamburirwa basinziriye uravye nabi naho nzokubwaga zashahu aya menya asigaye ugo gwakubwagajira uramaze aho urya mugabo wawe tunaba nikoze muntu uzeya nubu
ndagusubira nyagukubitwa n'inkuba n'ubu ndagusubira urabizi iki urabizi iki byose ndakwereka n'ubu byose itu mbisa neza kwitera umukozi subira subire subira ehe naje subire ehe naje ehe naje Igwe ndakwere cyo ndagukundira uzanye agaceri kamota neza karafise ubuntu ntabwo se bya bindi twirirwa turagazanya muri iyi migazo rega burya imiceri iri kwinshi je nibyo mpora niyumviye nijyo ujya mugore wanje abandanije ajya muceri barimo hariya ndazi nosanga nukonda yonze mbega hari n'uwari ukiriho umugabo rero nukuri je buriya ndafise ingorane ingorane mfise ntizari kuba ingorane mugabo rero je ndi n'ingorane nukuri hari uwo mugabo yitwa Gihunda mwe waho hakuri Gihunda ni muzi ya numuzi ngondi ntiyamenyekanye kujya kwinjiriza ija mu isoko none guteye ingorane nziza kare yarabanje rero data aratangura nga hariya ndaza araza ngo aje gusaba imicanwa y'itabi ngo mugabo ngo nashaka yuko nza kugaruka tukararana aho duhuriye mwibarabara umengo ni nkoko nakagomba urabona umuntu w'umushinga ntaye nkurya kubaka kumfata umuntu w'umushinga mvuye gusoroma hano umuntu w'umushinga ntaye wumva wari umushinga ntaye mvuye gusoroma akamenesha ibyo mvuye gusoroma yerego yo ntabona abantu ngo bantabari barari bajyaraguye twama twahuye akanyiyemezako ngo no mugenzi bwabundi ubugenzi anshaka ko nubwo Gihunda neza ni wahengera atari hondi akaza kukugira kwivyo ibaze nawe akubwira amajambo nkayo ahubwo nubu nje numva mwe ngende gukunze cyane urakoze kubimbariro unshiri agace jende kura gusa tuburane uzura bukuri kuri wanje aho kuri vyose bisokoroke bija habona erege gituma guma mbandanya nuko abona ndamunumira banzureke mwe nivyo kwitondera jewe nikoreshereza ibintu by'iperereza kuko mu mwanya ntarabironkira icemezo uca usanga hari ibintu nta kindi cemezo kizoza ikiri kurambwira ukuri nuko nanjye urumva ko nashobora kuguhera yego ndavyumva kuri nze wemera kubimbwira kandi urakoze cyane ndagukunze mu mutima wanje wose untabaruza ugende biheze ntugende bidaheze kuko jewe byo mbabaza jewe nzovyimenyera urazova ku bintu mani yagire numwe nzova urakoze kazi umuntu ahuye kandi uranzi misi tubanye simiki reka nico gituma yamaza kunyiyemeza ko ngo turakundana urinumira fungura giye genda kuma nyugururira reka wanyibagiye hewe nijewe Gihunda none katanu kose nahora nzogaca unyugururira woba wasinziriye none hewe Bauri! Oh! Bauri! Yo! Bauri! Hewe! Yo! Uranyishe! Eh? Uranyishe! Yo! Hewe! Genda urijanye! Ngadashika muhira. ico ni cakibisha wanyemerera kuzonko sinakurahiye Uwo ni Gihunda. urabonye nani yivuze ati nijewe Gihunda we ntibamwumvise Sha, ndakwemeye bwawe nivyo wambwiye basha nivyo. nabakakamara mazantuzewe kuva muhira kimuzanye agasiga umugore muhira kuza kunteza urubwa mpaka aza kumara maza ngo jena ngo gatanu kose ngo yaramaze kurara ngaha atari umunsi wa nari yigeze harara aha y'Imana itaza kumpa ngo menari nabikubariye nibona ko nari nambaye ibara Genda kuwuma. Kizima ndamuhaye harama. Nzora kweja azovyigarama. Ambwira ico yaraje gukora. nanjesha izina niryo muntu nitwa ngenda kumana itu iyo ugwa hose nzoguhumira Sha. Ewe. Reka ntibari bwajyame.
nyugururira kandi warambujije ko njyama utarashika nanjye urazi nyene tiro rindembutse ucaga hano newe mbega simpatswe riho ahanguye mu bisuma ndabona aya maraso bankomerekeje banzi buyibugita iyo yata mwijoro washushe utuzi ukankana reka ntuntoreke wowe yaba kuvunika nagukanda iki yo turabe mbega kwa muganga nza kubivuga gutya reka yo ico kiguma reka yo wowe dawe uri mwijuru urahamba reka ukwega buhoro ngo ndakwandaze murabaho buraryama nanje nje nirukanga kukurondera abakujana kwa muganga wocuwera ngo manje nirukanga nahari mwivyo jewe jenyene sinogushikanayo none gasha kandi burya nagomba ndakubaze urabona barya bakuzanye mw'ijoro ntibashobora gusubira kugaruka kandi baramfashije ubwo twabona muganga nitwomusaba tugataha nkazo ndakwandaza erega ngira ngo bapfuma badutekerera imiti ega ntawe ukirira kwa muganga je numva nogera ndandara buke numva imisonga yagabanutse naho rero mwaramutse igihunda nawe mahoro umeze gute mwaramutse nagize bwakeye n'imitende yego ubu uyu urumva yuko atamisonga irimwo nta misonga irimwo ndumva yuko umenga munkontore nota inyuzi ntizigukanakana ziracankanakana mugabo sinoguma ngaha nzopfuma ngaruka yego mwiza wanje muganga ko bwaraye bukeye yego ndibaza ko atagihwera yego nukuri oya twaragize ibishoboka byose uragakora ibikora inka nta ngorane umugwayi wawe turaza kumurungika hanyuma turamutekerera imiti azoza arafata hanyuma haciye iminsi ibiri uzogaruka duhindura ipansuma hanyuma iyi ngari iheze uzoheze dukuremo inyuzi hanyuma none ko bamwe bakuzana genda mu ndonderere ndaza kuyitora wewe niuza kuyitora cyane ndaza turaza kuyitora no si wewe nubwo wabe ndakwandazesha ndakwandaze buke sa kabo ni uri ngaho nahoro kabude ndabirasha reka gwawudi wa muntu yaraguhakije abasi barakakasha bare bashatse kumpakaza bashatse kumpakaza shabasi abasi bande nibona ko bagira bacimite mu mutima mukama yaramuhakije kuri kwimana ngo yaguye mu bana nega sha no mwasi wiwe si wagiye kuruhama wabona nkubu ntavyuzi ndabibarirwa nande mukama wanje uwa mugabo none ga ntuze ntiyafatiwe ku muryango kurugi kwidirisha kwa ntuze urabona wa mugore ngenda ku mana niwe yaragiye kuguruza agiye tada kwidirisha dodagura ngo byuka ngo unyugururire ngo je ngo ndi wa mugabo mpora nza kurara ngaha acasanga rero acasanga umugabo wiwe nihari yo umfesha asanze nihari rero yo uze kurogoteza ngaho acaca mwidirisha banza winumira ibyawe biriko biramenyekana acacisha mwidirisha ahitana igicumu carakikwikira uwo mugabo niko ndabesha jewe bamukamushigo none bigaragaza sigereza aho urahejeje jewe iyo nkuru narayumvise uko barayimbwiye uko nyene kandi kugera ubu uye simvuga ngo barambeshe none igihinyuza singico nta nkuru ngaho none singivyo mukama urantega none aho wohari hewe ndabivuze sindabiriye kandi ndabivuze ndagiye canke ntaco bingira none waje kunteranya hewe urabonye baravuze bati senga imana irahinyuza none urabibonye ntikugaragaje uribuka bya biraya byanje yambuto ya bya biraya washiye mukura mu nzu utwa mu nzu twose ukanyoza uhereza abandi bakecuru aho uravyumva uribuka wa mugore wagira utsinde mu murombero ivyo uravyumva ndeka ivyo byose bitewe
nabujya bugesera buje kurogota ibyo burogota. None kutarahiye ko kari yarogota ko yonda kufitiye amajambo menshi ari ku mutima. Ubu urazi John arenda genda umpenda ngo warayuguye ngo mubakwanka. None ntuvyumvise. Ujya mfase ntakugaragaje. Novuga ngo arakubesheye. Kuva ubu rero mukugira ngo nsubire kuba muri rya nzu yawe. Ntabara mama ho wandukiye. Ukuri uzobanza kugira mbone. Nawe geza ngaho. Narakubariyesha. Ingenzi y'imihana niyo nzanyi y'amazimwe.